tuza turajana intambwe kuyindi rero ntibagire gushiramo ndabaye bwa kena mwiriwe mu bwiza mwese musanze mukurikirana ino YouTube channel ya Murundi Daily Show. Eka nongere mikaze uba ari byo rya mbere uje kuri ino YouTube channel ya Murundi Daily Show. Je tuyagana twamenya Jean Claude aho nsanzwe ndabasangiza ibijanye n'ubuzima bwa misi yose baye mu cyane mu Burundi. Eka nongera nkabasangiza ibijanye n'imikino itandukanye ishimishije cyangwa inezereje aho nsanzwe ndabasangiza n'ibijanye n'inyishu zitandukanye mu bwabo dufashanya mu kwigishanya eka no mu intege mu kubandanya umuntu agiye atera imbere. Rero wowe ari rya mbere uje hano kuri no YouTube channel ndagutumira cyane gukora icyo twita subscribe kugira ngo tubandanye dukuza umuryango wacu kugira ngo tubandanye duhanahana ivyiyumviro bitandukanye ubongere ushiremo comment kugira ngo byinshi tubifasha kumwe nababwiye dufashanya mu kwigishanya. Uno munsi rero ndabafitiye ikintu gikomeye cyane aho twira dusangire ibijanye nuko mu Burundi dusanze twiyungunga ibijanye no gufungura ni gute abantu bafungura cyane se dufasha niri gute bigenda gute rero abantu bose uko dufungura ibyo nifuza ko uno munsi ndabasangiza muri bimwe mu funguro zikundwa cyane hano iwacu mu Burundi. Rero ubana natwe aho tuza kubona ibintu nk'ibi bimeze neza cyane ni ibintu byiza gose kandi ndazi yuko tuza kujana intambwe kuyindi. Karibu cyane rero kuri YouTube channel ya Murundi Daily Show. Turatangure gukaranga zino mboga, izi ni mboga twitanya mu nyamu canke se ubwana bw'imikeke. Hano rero turiko turegeranya ibyangombwa hadushize ko amakoto kugira ngo ashuhe maze tuzikarange hama dushireko itomati. Murabona yuko tuko turegeranya kimwe kiza gutuma kuno guteka kwacu kugenda neza cyane. Gumana natwe intambwe kuyindi maze byinshi biraza kugenda neza cyane. Ego turabona yuko amavuta ubunye ariko arashuha, amavuta ariko arashuha. Turashobora gushiramwo imboga oya ntarashuha, reka turinde umwanya muto aho rero biza kugenda neza cyane rero. Ego okay, murabibona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Rero tuca turindira aka gatoya kugira ngo bishobore kuba byofata icyo twita akarangi kameze neza kugira ngo bize kubirya bimeze neza cyane. Okay, murabona rero yuko biriko biragenda neza cyane. Nyuma y'uko twashize ko uruhande rumwe, ubu rero tugiye duhindure ku rundi ruhande kugira ngo hose imboga zacu zishobore kugira iki gusya. Dufashe ugeretse kamera kugira ngo umuntu wese abone uko ibyo byo guteka imboga za nyamu bigenda. Okay. Imboga kuyindi imboga kuyindi turahimikiza. Wow, urabona ko biko biragira agasura keza cyane. Iza kuba ari ifunguro iryoshye cyane kuko nababwiye iyi ni mu mufunguro abarundi benshi bakunda cyane abo abava aha bita imbo. Iyi ni ifunguro abantu benshi bakunda gose. Eka tuza gukurikirana intambwe ku bindi uko biza biragenda. Gumana natwe gusa eka iza kuba ari ibintu bimeze fresh sana. Ubu nyine turabona yuko iza mbere zisa n'izihiye, tubanze tuzikureko kugira ngo dushireko izindi nazo gutyo maze ibintu biragenda neza nko mwana bibabwira
aha rero turatanguye igikorwa cyo kuzikurako murabona ko ziriko zirasha ariko tuza kuba duhejeje ahubwo dukore isosi y'indagara bita nyamunyamu cyangwa se ubwana bw'imikeke n'imikeke ariko idakuze ikiri mito kumana natwe isaha rero tugiye gutangura gukora rero ya sosi uko mwabibonye urabona yuko ibitunguru byose ibikoresho byose bikwiye aha rero tugira dukore sosi iza kuba imeze neza afashe imbugita rero tugira tube turakata igitunguru Yok, ayağını çaldı. Yok. Bana koyu satın yapıyor. Evine. Такое фура. urabona ko turakatiramwo ibitunguru turakatiramwo ibitunguru ibi ni ibitunguru umuntu ariko arakatiramwo kugira ngo isosi yacu irushirizeho kugenda neza cyane no kuryoha nkuko nabibabwiye iyi inye ninjya abarundi cyane cyane bo bimbo bakunda iyi ninjya abarundi bakunda niwaza rero mu Burundi uzumenye yuko iyi ari yo njya abarundi bimbo bakunda canke se nibyashika ukarongorwa n'umurundi wimbo naho uze wumve yuko utazi guteka ibinye ntacyo uzobuzi ntacyo uzomuzaniye bisaba rero ko ibinye uzobimenya bashyiramo igitunguru nk'uko mubibona cyacu rero turabona ko kiriko kiragenda neza dufata itomati dushiramwo na zone kugira ngo umusosi urushirizeho kugenda yesana mzuri. Okay. Aka nakantu mubona kadufasha mu gushiramwo itomati cyangwa se mu kuzirapa maze ibintu bikagenda neza cyane.
That's good. Kakunyu karihe? Kazan. Nk'uko rero mubibona agasosi ko gafashe kayigenzi kugira ngo yerekane agasosi urabona ko kahiye. Ubu rero isosi yacu irameze neza cyane nk'uko mubibona ko ari isosi imeze neza cyane. Rero iyo sosi tugira dushyiremo rero za mboga zacu za nyamunu zacu kugira ngo bize kunywana maze bize kuba ibintu biryoshye cyane. Reka dushyiramo n'utuzi duke cyane atari kenshi rwose kugira ngo tujoborore isosi yacu bize kuba ari ibintu biryoshye, ari ibintu bikaze. Ndabatumira rero kuza mu Burundi iwacu kugira ngo dushobore kuba twosangira. Eka ni namwe muri hano mu Burundi isosi ndazi ko muyizi cyane ukuntu iryoha, kumva ko niko kafashe nako nirumva sinabi ngirango dukeya cyane rwose, ariko ndabona ko n'abakunyi sinabi kabisa. Okay. Rero cyadufundikira kugira ngo nk'inyuma y'umwanya mutoya isosi yakiza kuba imeze fresh sana budamu sana. Turaja turaraba kumeze duhejeje ibi caducumba ubugari cetu biza kuba ari ibintu biri budamu sana. Ndabibutsa rero kubandanya mudushigikira ino YouTube channel kugira ngo tubandanye tuba umuryango munini wagutse cyane. Ni Murundi Daily Show, nanje turi kumwe ni Minani Jean Claude. Maze ntiwisangize wenyine, sangiza n'abandi bino byiza tuza turarabira hamwe, maze abantu benshi bibashikire, maze twagure umuryango dukomeze kuba benshi cyane. Okay, charako turindira kugira ngo umusozi wacu mwane mere neza kugira ngo tuze kubijya biri fresh sana. Okay, urereka turabe isosi yacu. Wow, irasa neza cyane, irasa nk'ukumenga igiye kuryoha. Reka twumve ko yahiye. Wow, isosi iryoshye cyane, isosi yacu yo mu Burundi. Ubu rero yatunganye nk'uko mubibona. Ubu nyine isosi imeze neza cyane. Rero reka cyetukura kugira ngo dushireko marike cyita ubugari sinzi ko kumaze kurya ubugari. Tutujya iki ubugari. Okay, ubu rero umuntu ashize ko amarike y'ubugari mu mwanya mutoya aza kuba abize, hama umuntu aca ateka ubugari. Ubugari iwanyu sinzi ko mumaze kugira ubugari, yacu tugira ubugari. Ko rero mubibona ubonye biraboneka ko amarike
abize tugira ducumbiki ubugari nko nabibabwiye rero natwe intambwe ku yindi marike yacu arabize turapfunguza mu makenya hanyuma duce tugira iki dushiramwo ubufu ubu ni ubufu bw'imyumbati turindira gatoya ducuma mu make tujya ubugari indya y'ikinyafurika mu Burundi. Wowe uriko urakurikirana ino video utari mu Burundi ibinazi ntavyuzi, karibu rero iwacu mu Burundi kugira ngo ushobore kubona ibintu nk'ibi. Murabibona yuko amarike aratweretse yuko hageze ko ducumba, rero ducumbe imana natwe intambwe ku yindi mu mwanya muto cyane, mu kanya isasi tuza kuba tugize iki turiye ubugari, kuba turiye ubugari. Uku niko bacumba iwacu mu Burundi. Gucumba no kugira iki? No gushusha amazi akabira. Gushusha amazi akabira, hama bacushiramo ubufu bwawe, ubufu bw'ubududu cyangwa se imyumbati cyangwa se ubufu bw'ibigori cyangwa se ubufu bw'ingano. Wewe bica bivana n'ubufu ufise, hama ukavanga ukaza uracumba. Hama ukaza uragira iki urashiramwo utuzi duke duke kugira ngo ize kuba ubugari. Shiramwo amazi mpaka ubonye neza yuko ubugari buza kugira iki, buza kugira forme ushaka. Ubona yuko ibintu biriko biragenda neza cyane. Kumana natwe rero tujye iki ubugari. Mutibagira gushiramwo commentaire bivanye nuko muriko murabikurikirana, uko mubona ibintu biriko biragenda kimwe ku kindi, maze mudushiriremwo ikindi mwifuza tuzosangirira hamwe ubukurikira. Ko nabwiye ko twatanguranye urugendo rushasha, maze tuzoza turajana intambwe ku yindi. Rero ntibagire gushiramo commentaire yuko mubibona. Murabona bwa bugari bwacu ko bwahinduye isura, yari amazi gusa hamwe n'ubufu, ariko murabona ko bizanye ikindi kintu gisa neza cyane, kimanuka neza mu muhogo, maze ibintu bikamera budu. Iki nicyo bita ubugari. Aha rero ubugari bwasha dushyira ku meza za ndagara za nyamunyamu twakorera isosi, rero n'uduharage dushyirako dukoze ubugari. Ariko nk'uko mu bisanzwe ubugari bishobora gukozwa imboga nyinshi zitandukanye, zose urashobora kuzikoza ubugari, cyangwa se zirya mboga nyine za nyamunyamu ushobora kuzikoza ubugari bwari bwose birashoboka. Ushobora kuzishira impande y'umuceri birashoboka. Muri make izi ndya zacu ni indya zishobora kujya ahariho hose, niba bavuga ngo ni passepartout. Ushobora kuzikoza byinshi wifuza bivanye n'uko ugize iki wowe ubyifuza. Ariko twebwe murabona yuko tuzikoze ubugari. Tuzikoze ubugari. Kandi ngaho usanga hari abantu benshi batazi gucumba. Muriko murakurikirana ino video, nimba utazi gucumba navyo uvyigiremwo, ko nababwiye yuko ino channel ari channel yo kwigishanya ibi na biriya. Wewe rero utaruzi gucumba,
urabibona ukuntu Minani Jean Claude kuri Murundi Daily Show abikora, ukuntu acumba ubugari neza cyane kugira ngo tuze kurya ubugari buryoshye. Ubugari twebwe hano iwacu ubugari bw'ubududu nta kunyu bashiramwo, ariko ku bugari bw'ibigori hariho abantu bamwe bashiramwo akunyu bakabukaranga, ariko twebwe iwacu ibyo ntabyo twirirwa turagira iki, ibyo twirirwa turagira. Rero umuntu ngira nkate bivanye n'abantu tuza kuduza ubugari wese uko tungana, maze ibintu bandanye bigenda neza cyane. Okay. Ubundi baza barabatubwira tire eka babana barimwo era bari nkuko rero mwabibonye twagije gutegura za funguro zacu. Mwabibonye yuko tugira iki, dufate ya sosi yacu twarure, mwabibona isosi iryoshye cyane. Cyo tuyikoze iki, ubugari. Wow, urabona ko bisa neza cyane, bisa neza rwose, maze ibintu bice bigenda muzuri sana. Okay, ndabifuze rero kugira akayabagu. Ibyo twako turategura ni ibi hano, reka ni ibintu byoroshye cyane, na wewe muhira ushobora kubitegura, nawe utari bucuruzi nawe ushobora kubitegura kandi bikagenda neza. Reka ndabashimire ko nyamafashe kwa mwabanye natwe muri uno mwanya tumanze ko turakurikirana gute bashobora gutegura indagara za nyamunyu cyangwa se ubwana bw'imikeke ufatikanije n'ubugari. Ibi rero ushobora kubifatanya kuno canke ugashirako ubundi bugari bwo gutandukana, cyangwa ugafata zino mboga ugashira ku muceri n'ibindi, maze yashobora kuba byogenda neza cyane. Ntibibagire kusangiza ino video abandi kugira ngo tubandanye twagura umuryango wacu no mu kugira subscribe, maze tuzosubire muri video ikurikira. Murakoze.